yitwa GERARD PIQUE Bernabeu. Amazina ye nyakuri afite umugore umwe witwa Shakira, bashakanye mu 2011 bakaba barabyaranye abana babiri, uwitwa Sasha PIQUE Miberaki ndetse n'uwitwa Milani PIQUE Miberaki. Ni umugabo rero wavutse ubwo ari tariki 2 mu kwezi kwa kabiri 1987 kugeza kuri ubu ngubu akaba afite imyaka 35, avukira muri Espagne mu mujyi wa Barcelona, akaba afite metero 1.94. Ise wiwe bamwita Joanna, ni umunye businessman, naho mama we bamwita Montserrat, akaba ari umuyobozi ushinzwe ibitaro byita ku mvune z'abakinnyi ba FC Barcelona. Sogokuru wiwe yitwaga Amaldo Bernabeu, yari Vice President w'ikipe ya FC Barcelona. Ni GERARD PIQUE, nyemerera ngufate nkuvane nahangaha nkujyane mwambutse inyanja ya Atlantique, mwambutse Pacific Ocean, nkucishe i Burayi, nkuzengurutse ibihugu, nkujyane mu ikipe ya FC Barcelona, mubwire ibigwi bya GERARD PIQUE. Yitwa GERARD PIQUE Bernabeu, 1997 kugeza 2004 yakiniraga ikipe ya Barcelona mu batoya. 2004 aza kwerekeza mu ikipe ya Man U cyangwa se Manchester United yo mu Bwongereza, aza kuyikinira imyaka igera kuri 3, ayitsindira ibitego 12. Nyuma yuko ayitsindiye ibyo bitego yaje gutizwa mu ikipe ya Rio Zaragoza ku nezanyo, ayikinira umwaka umwe, ayitsindira ibitego 22. Yaje kugaruka rero mu ikipe ya Manchester United 2008, ayikinira nabwo umwaka umwe, aza kuyivamo yerekeza mu ikipe ya FC Barcelona kuva 2009 kugeza 2022, avuze yuko ahagaritse umupira wiwe w'amaguru. Mu ikipe y'igihugu rero yitabiriye inshuro zigera kuri 6 zose, yitabira mu ikipe y'igihugu 2002 kugeza 2003, yitabiriwe cyangwa se yahamagawe muri Espagne batarengeje imyaka 16, agaragara mu kibuga inshuro zigera kuri 7, ayitsindira ibitego 2. Yongera guhamagarwa mu batarengeje imyaka 17 mu ikipe y'igihugu, akina match 8, atsinda ibitego bigera kuri 3. 2006 nanone baramuhamagara mu batarengeje 19, akina imikino 8, atsindamo ibitego 3. Aza kongera guhamagarwa 2007 nanone mu batarengeje imyaka 20, akina imikino 5, atsinda igitego 1. Aza kongera nanone guhamagarwa 2008 mu batarengeje imyaka 21, akina imikino 12, atsindamo igitego 1. Byaje kurangira rero kuva 2009 kugeza 2018 ahamagawe muri Espagne inshuro 102, yayikiniye zose match, atsindamo ibitego bigera kuri 5. 2018 rero nibwo yaje no gutangaza yuko aretse kariyere y'umupira w'amaguru mu ikipe ya Espagne. Uyu mugabo rero yafashije ikipe ya Espagne kuba yatwara FIFA World Cup, igikombe cy'isi, ubwo hari mu 2010 cyaberaga muri South Africa. Aza none kwifasha gutwara UEFA European Championship, afasha Espagne kwitwara ubwo hari mu 2012 muri Poland. Arongera none afasha ikipe yiwe y'igihugu gutwara igikombe cyitwa UEFA European Under-19 Championship 2006. Uyu mugabo rero GERARD PIQUE yagaragaye mu mikino 615 muri kariyeri yiwe yose, atsindamo ibitego 53, atwaramo ibikombe bigera kuri 30 muri kariyeri yiwe y'umupira w'amaguru. GERARD PIQUE Bernabeu ubwo yinjiraga mu ikipe ya Barcelona, agarutse nanone ubwo hari mu 2009, yarahamagaye n'umugabo witwaga Pep Guardiola, niwe watozaga ikipe ya Barcelona. Aramuhamagara aramubwira uti mwana wanjye zamuka Camp Nou kabisa hano umfashe ikipe ya Barcelona turebe yuko twakenyegeza. Yaraje rero batangira kubikora 2009 batwara igikombe, 2014 na 2015 none abafasha kwikarifya kabisa nubwo batwara igikombe. Ni umwe mu bakinnyi rero batwaye Champions League inshuro 2 zikurikiranye mu makipe 2 atandukanye. Yari yisunze abandi bakinnyi bagiye babikora nk'uwitwa Marcelo Desire ndetse n'uwitwa Paulo Sousa ndetse n'uwitwa Samuel
Eto'o office wakiniye ikipe ya FC Barcelona agakina n'ikipe ya Chelsea. Uyu mugabo rero mu ikipe ya Manchester United tugarutse inyuma gatoya yayitwayemo Premier League 2007-2008 atwaramo icyitwa FA Community Shield 2007 atwara ndetse na UEFA Champions League mu ikipe ya Manchester United 2007-2008 mu ikipe ya FC Barcelona yatwayemo La Liga zigera ku 8 atwaramo Copa del Rey zigera kuri 7 atwaramo Super Copa de España zigera kuri 6 atwara UEFA Champions League zigera kuri 3 2009-2011 ndetse na 2015 atwara UEFA Super Cup inshuro 3 2009-2011 2015 ndetse atwara n'icyitwa FIFA Club World Cup 2009-2011-2015 inshuro zigera kuri 3. Ibikombe rero cyangwa se ibihembo yagiye ahabwa nk'umukinnyi ku giti cye yatwaye icyitwa La Liga Breakthrough Player of the Year nk'umukinnyi wo mwaka 2008 2009 atwara La Liga nk'umudefenseri mwiza de La Liga Best Defender 2009-2010 atwara La Liga Team of the Season igikombe cyo bamaye ku giti cye 2014 ndetse na 2016 atwara nanone icyitwa UEFA Champions League Team of the Season 2015 ubwo FC Barcelona atwaraga Champions League atwara UEFA La Liga Team of the Season 2017 ndetse nanone baza kumuhereza icyitwa UEFA European Championship Team of the Tournament cyangwa se ikipe yarabaye irushanwa 2012 ndetse kandi yatwaye n'icyitwa UEFA Team of the Year kiwe ku giti cye. ni imidari bagenda bahereza abakinnyi. Ibi ngibi rero yabikoze inshuro zose zigera kuri 5 UEFA Team of the Year agaragara mu ikipe rero y'umwaka. Igikombe rero UEFA yagendaga ihereza FC Barcelona gusa nabo bakabahereza imidari nk'umukinnyi ku giti cye. Atwaye cyitwa Global Soccer Awards 2020 ejo bundi ahangaha atwara n'icyitwa FIFA Pro World 11 Second Team. Iki gikombe rero bagiye babitanga mu buryo bugiye butandukanye, yaje kuba bitwara rero inshuro zose zigera ku 10. Nguwo Gerard Pique rero, iki ni igice cya mbere cy'urugendo rwa Gerard Pique yahagaritse umupira w'amaguru ku myaka 35. Ngayo nguko rero muvanye naha mwambutsa imipaka myinshi, mwambutsa Atlantique, mwambutsa Pacific Ocean, ndagufata mufata akaboko ndakuzamura nkucisha i Burayi, nkucisha muri Mani, nkucisha muri Real Zaragoza, mutwara mu ikipe ya FC Barcelona, aho uyu mugabo Gerard Pique yarekeye kariyeri yiwe y'umupira wa maguru. Niba utarakora subscribe kuri channel kana subscribe tuye tubana kugira ngo ibintu byose bijye birushaho kuba uburyohe. Njye wumvaga ndi Hozaho mwenyewe Michael Fred James Clark Maxwell imiwizi Eisa GERARD.